aha gusubira mu vyagezwe, navuze ati nahereye muri Bibiliya, kumbure bakeneye ivyemezo no muri Korani yoyo izociza ibafuka, ni ukuvuga ibanumya. Aha nahereye muri Bibiliya kugira ngo kumbure babone ko ibivugwa muri Korani hariho ibitabo vyatanguye vyabanje vya Iburahimu na Musa vyatanguye navyone bibivugamwo, kuko hariho Taurati, hariho na Zaburi na Injili. Rero Taurati niyo ivugwamo cane inyifato ibereye ku mwigeme canke se ku mumama. Aha niho havuga ngo ntihaze hagire izina mukobwa yambarana impuzu n'izina muhungu, canke ngo hagire izina muhungu yambarana n'izina mukobwa, kuko ukoze ivyo wese aba abaye ikizira kuhoraho Imana. Aha ni mu gusubira mu vyagezwe 22 ku murongo wa 5. Aha biratwereka neza ko umukobwa azokwambara ipantaro basi azoba yambaye nk'iz'umuhungu, yambara impuzu z'umuhungu, canke se niho umuhungu yambara ijipo azoba yambaye impuzu nk'iz'umukobwa yambara. Urumva aho honye azoba abaye ikizira kuhoraho Imana, azoba avumwe, azoba ariko kumuvumo w'Imana, uhoraho Imana. Niho ngaha muri Timoteyo wa mbere ikigabane ca 2 ku murongo w'9 havuga hati, kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagenda n'isoni, badahugumba, kandi badashazisha gutsiba umushatsi canke izahabu canke imaragarita canke impuzu z'igiciro kinini. Niho habona rero umugore yabesheje agatsiba imishatsi. Kuvuga gutsiba imishatsi no gufata irya mishatsi atari iwawe ukagerekako irya mishatsi atari karemano, ukagerekako ibyo bita ibisuko. Imyambaro biberanye nayo no kwambara ukikwiza ariyo bita hijabu, turayisanga muri Korani. Hijabu niyo nyambaro biberanye n'umwigeme canke se umugore. Umugore ntiyambare inzahabu, ntiyambare inzahabu, kandi ntagire ntiyambare imaragarita canke se impuzu z'igiciro kinini. Ivyo Uhoraho yarabivugije muri Timoteyo wa mbere mu kigabane ca 2 ku murongo w'9. Aha naho kujya kwitwikira, umwitwikiro. Mwitwikiro aha Bibiliya yatwereka yuko mu Bikorinto 11 mu gice ikigabane ca 11 umurongo wa 5 gushaka umurongo wa 6 haravuga hati, ariko umugore wese yasenga canke avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe aba awuteye isoni. No kuvuga umugore wese yasenga, yariko arasenga muga atatwikiriye umutwe canke se avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe, umenye ku mutwe wiwe aba awuteye isoni. Baca abana bavuga ati, kuko ari bimwe rwose no kumobwa, nihagira umugore atitwikira mu mutwe bamukerere n'umushasi.
namba ari biteye isoni ku mugore akererwa umushatsi canke kwamobwa nitwikire mu mutwe. Ibi tubisanga mu Bikorinto ba mbere kigabane ca 11 ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 6. Urabibona ko ibintu byose bigize ubwisilamu tubisanga muri Tawurati, hani muri Tawurati, kandi rero nibyo vyaciye bigaruka biza muri Korani. Rero niho wabona umwigeme ariko arifata inyifato z'igikafira mu Isilamu, umenye ko atabumenyi azoba afise, ahubwo bizosaba yuko ashaka ubumenyi, kuko ntatabushaka hari igihe azosanga abaye ikizira kuvuga ikivume, akanduza n'umuryango wiwe azovyara, hamwe usanga ubwisilamu bwamuvuyemwo n'umuryango wiwe azokwibaruka, hamwe uzosanga ata bwisilamu buzoburanga. Uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala niwe afise ubumenyi buhagije. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuko duniani kulingania dini, tuwafunze mema yaliyo kitabuni, kwenye Qur'ani na sunna za peponi na akhera pia.